bakunzi ba Salcom TV1, kaze mu nyigisho Rhapsodie de realites kugira twige kandi dukure mu kwizera. Izo nyigisho tuzokoma tuzironka ku munsi ku mbuga zose za Salcom TV1. Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de realites, mushikirizwa na Irambonagire. Turi kuwa mbere itariki 7 ukwezi kw'icumi umwaka w'2024. Ijambo ry'umunsi: gukovya mu kunyaga imitima. Dusome mu gitabo c'imigani igice ca 4 umurongo wa 18. Ariko inzira y'abagororotsi imeze nk'umuco wo mu gatondotondo, ugenda urushiriza gukayangana gushitsa keye gose. Muri Matayo igice ca 5 umurongo wa 16, umwami Yesu yavuze: abari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu, ngo babone ibikorwa vyanyu vyiza, bahimbaze so wo mw'ijuru. Bibiliya ivuga mu Baroma igice ca 12 umurongo wa 11, kuvyo gushishikara ntimugire urwangara, mukovye mu mitima mu gukora umwami wacu. Mu gukorera Imana nk'uko tubibona mw'uyu murongo duheje gusoma, umuhamagaro no guhumekerwa kw'impwemu mu buzima bwanyu birandukira. Ivyo birarenga urugero, bigahinduka isoko ry'ihumekerwa kuba gukikuje. Muca muhinduka uwukiza imitima. Igihe muvuga musuka impwemu n'ubugingo, bigakora kuba bumviriza n'ubushobozi n'imigisha y'ubutumwa bwa Kristo. Ubu rero ryo humekerwa ni ikintu mutegerezwa gukingira, kandi bumwe mu buryo bwo kuyikingira ni ukuguma minsi yose mwuzuye mpwemu, nk'uko bitwigisha mu Banyefesi igice ca 5 ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 21. Mwige kino gice cose. Igihe mwuzuye mpwemu, muvuga ijambo ry'Imana n'icemezo. Nikimenyamenya yuko twuzuye mpwemu nk'uko tubibona mu buzima bw'intumwa. Ivyo turabibona mu vyakozwe n'intumwa igice ca 4 ku murongo wa 31. Igihe muhumekewe vy'ukuri na mpwemu yera, muri icabona cemeza kandi c'ukuri ca Yesu Kristo, ntimuzohagarika kunyaga imitima. Abazana imitima ntibafata akaruhuko, kandi ntibahagarika ico batumwe. Bama misi yose biteguye gukora igikorwa c'Imana. Dusome mu gitabo ca mbere Paulo yandikiye abikorino igice ca 15 ku murongo wa 58, havuga ngo: nuko bene data nkunda, mukomere ntimunyiganyige, murishirize imisi yose gukora ibikorwa vy'umwami wacu. Inguvu zanyu zo gukiza imitima zategerezwa kwiyongera kubera mwuzuye mpwemu. Nimwakiza imitima 3 kundwi, mwategerezwa kugumiza ko mukongera ico gitigiri kumbure nka 10 canke 30. Zigama ishaka ryanyu kandi mukovye mu gukiza imitima. Mwibuke yuko gukira kw'imitima ari inkoramutima ku mutima w'Imana. Ni igikorwa gikomeye yatujeje. Kubw'ivyo bikorana umwete, ishaka n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Tuja mu gice ca 2 kijanye n'isengesho ry'uyu munsi. Data mwiza, ngushimiye ku karyo ko kuba uwukiza imitima. Narahumekewe na mpwemu wawe kugira name nsangiza abandi ubutumwa n'abankikuje. Ndahakanye kudendebukirwa canke kuva mu uwo muhamagaro wera. Ijambo ryawe ritembera muri jewe nk'uruzi rw'amazi y'ubugingo atanga ubuzima n'agakiza kuba tubana mw'izina rya Yesu. Amen. Reka turangirize ikiganiro cacu Rhapsodie de realites mu kwatura aya majambo yo kwakira umwami Yesu Kristo mu gusubiramwo ukugukurikira. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icaremwe gisha. Hari cubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza. Hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo, mugira umunsi mwiza.